waba umwizigirwa mu kazi kawe, nagira ndakubwire ko uzobihembegwa ukiri ngaha mw'isi muri kino gihe. Usomye muri Mariko 10 uhereye hariya ku murongo wa 28 haravuga ngo ishumbushanyo y'ivyaretswe. Petero niwe yabajije Yesu, aravuga ati none ga mwami Yesu, ko twaretse vyose tukagukurikira, tugaheba abavyeyi abavukanyi abagore bacu tukabaheba tukagukurikira, none tuzoronka iki? Nibaze ko yaramaze imisa mwihweza, abona baduga imisozi bamanuka bakikama bagenda, akibaza ati mbega ibi bintu bizohererahe? Je ko nahevye kuroba, ibi bintu bizohererahe? Mbega aravyiyumvira nk'uko umuntu umwe muri twebwe ashobora kuvyibaza, ibi bintu byo gukorera Imana bizohererahe? Hanyuma Yesu aramubwira ngo abahevye abavyeyi, abahevye abavukanyi, abahevye abagore babo, abahevye abagabo babo, abahevye ivyo wahevye vyose, mugabo arongerako kubw'ubwami bw'Imana. Aramwishura ngo bazoshumbushwa incuro 100 muri iki gihe nyene. Nukuvuga ugihumeka impwemu z'abazima utegerezwa gushumbushwa. Imana iraduhemba, gusa hari igihe ubiba amafaranga yawe, Imana ikaguhemba amagara meza. Hari igihe ubiba gufata urugendo runini n'amaguru kubw'igikorwa c'Imana, Imana igaca iguhemba igitenge, abandi Imana ikabahemba amakostume, hari n'abihemba imiduga. Imana irahemba uko igomba kandi bivanye n'ukuntu uri kurakora uno munsi. Icyo nzi Imana nibesha, Yesu niyigeze abesha. Yaravuze ko tuzoshumbushwa incuro 100 ngaha mw'isi. Jewe nama ndamwishuza, jewe nama nishuza. Hari n'igihe narinda kwishuza, nza mbona biriko birambara amababa, bikambara amababa, bikaza bikambara amababa, bikankurikira, tukambara ibirato byambaye amababa bikaza bidusanga, tukambara ibitenge tutaguze, tukambara imvutano tutaguze zambaye amababa, ukazibona abapastori bacu bambaye amakostume bataguze, yambaye amababa akabakurikira. Yaravuze ngo tuzoshumbushwa incuro 100. Nukuri abavukanyi twahevye, nta muntu arashumbushwa abavukanyi ngaha. Abapapa twahevye, ni muri abashumbushwa mu nzu y'Imana. Oya nimuvugisha ukuri, nimba mutabafise genda bafise. Jewe ubu umuryango numva wo hafi nabo mu nzu y'Imana, nibo mbonamwo abavukanyi, nibo mbonamwo abapapa b'amama, nibo mbonamwo vyose twarashumbushijwe. Nico gituma nshuti zanje mu nzu y'Imana dukwiye gukundana. Nimuze dukundane kuko turavukana. Abejo bundi namye ndababwira, burya uri umuvukanyi nashumbushijwe na Kristo. None ntiyabivuze ngo tuzoshumbushwa abo tuvukana?